ukunda amadolari shishoza neza je nuko atabagabo bandi noronka nabo nyene nobabaza nkababaza ati mbega mwebwe mwabagabo mushaka kubana n'abagore bagwaye imigera mushaka kubana n'abagore kuvyara n'ibisanzwe bika umugore adashobora kuvyara ariko kuvyara n'ibisanzwe kubera ntavyubuzi umugore adakomeye baramumenya gute mbere umugore adakomeye bamumenya gute yamaze kuvyara ariko burya umugore atapusante ati kuberi oyaye ndakubwira ati kuberi mwahuye n'umuntu samedi ahamwe acha kuvuga ngo tukora amanya oyaye byo navyo nokora tutakundanye agushikanye mu nzu urashita mu nzu uvuga ati ni wanje ntaho ndibuje umugabo acha yakubwira ati genda urondera umwana hanze uri wa uribuka ujya mugabo wo hanze arashoboye uwo mu nzu ntakigenda cyo kuryamana n'undi mugabo sike wo bamukunze hageze harinda na guterinda akaroro ka hafi sibyo uvuze yuko ubana n'umugabo fata gusa neza atandatu uri muri mafi yawe apana mu amezi atandatu uryama n'umugabo ukuntu abari musaza wawe muri mama wobyihanganira kwe tutabesha wobyihanganira shira umutima hamwe wishuri no vyihanganira usina no vyihanganira mugavyo vana n'ibintu twumvikanye jewe ega twofata umwa tukija twabatisha ubakiye kuri ya mafaranga uvuga ati ibi bintu ntavyo mvamo nyamba namukunze kora ya mafaranga ndushamaka tirekanisha kora ya mafaranga ariyo nakurikiye mugabo bose kubera urukundo uzoyitubwira divorce ugenda rega n'ubundi nakora kiretse wenyene hari ikintu atanyorohereje cyo mbana nico noraramo nokubwira nyuma cyo guhiga mika kubera ko tumva yuko twakundanye turinza dutegura mariage jewe nawe turi muri fiançailles wayi iryo banga wibitse kuzi ko tuzobana gushika gupfa utarimbiye avu urabe decision mfata ikirema nico mva ko kwihanganira apana naco nakubwiye ati mutaranatora ninyisha akabwira ati nkasanga ugwaye bakibagiye ko muryama nkasanga ugwaye nshanda kwisha Hello guys, nkuko bisanzwe ku mazina yanje ni Sky Joel nifasha. Twabakuyaho muri tubazana ngaha. Uyu munsi ngundabazaniye iki? Reka twumve topic y'uno munsi yaba bigeme beza batuzaniye. Let's go. Sky Joel, new things, Burundi. Mwiriwe na mwaramutse bivanye naho muherereye. Tuje nka The Sky Team tubazaniye ikiganiro citwa The Truth. Tuje dufite ibibazo bitandukanye, reka ntangure jewe mbaze abo turi kumwe. Nitwa Sabimbona Usna. Nanje banyita Dusenge Berisa. Nanje bakaba banyita Kimana Shela. nkaba nitwa Niyumuma Yvette beshi bazi kuzina rya Mika. Ikibazo dufite uno munsi ni iki? Mu byukuri iyo ugize mariage ukisanga muri iyo mariage umugabo mubanye afise ikibazo c'inguvu z'abagabo canke ugasanga umugabo mubanye afise ikibazo c'umugera wa SIDA. Mu gihe umaze kugira mariage wo bigenza gute? Wo kwawukana canke wo kwihanganira umugabo? Jewe husna umugabo je no komera ko tubana ngo twagize mariage tukabana atigeze ambwira ikintu na kimwe atigeze ambwira ibanga giyewe umuntu basi no support n'umwanya namutobonye n'umuntu w'ikiremba ati kubera iki ikiremba bisibuye umuntu adafise ingufu z'abagabo batahoye impamvu je no komera ndakomeye ego impamvu mvuze yuko ari we twobana chambe na mbere ndamukunda mbere twibuke ko iyo ari mariage yuwo musi yabaye nibihe byose umva mwakoze mariage mu ntabwo ari konda ese mwakundanye kingana gute ntari ndakubwira ko goye ko afise ubwo bwa arashaka ko yaragize isoni kubera nawe byaramubabaje kuba byarabaye nkuko hariho abantu babana batigeze babonana batigeze yego ukubonana n'abantu biri mu buryo butandukanye cyangwa se abantu umuhungu ari muri depression ya mariage gahita kubona aje bwase mutubo gukora mariage byanaco byabintwara iyo nanje no ihebe ati kubera oyaye ndakubwira ati kubera mwahuye n'umuntu samedi ahamwe acha kuvuga ngo tukora mariage oyaye byo navyo nokora tutakundanye mwakundanye dufatira ko mwakundanye mwarakundana muhama murahebana
acagira depression ya mariage. oya mwarakundanye hagera umwanya wo kubugira mariage murayikoze hama ashaka kugira ikibazo afise ibyo nabyo nokora kubera none uwo muntu wawe uramufunze ese wowe ugiye none ko umukunda cyangwa wowe ugiye kubera hari ikintu ugiye ugiye umuprofitako Urumva beri wewe wobana n'umugabo adakomeye ego ubisira bivuze bikuye ku mutima. ego twobana John tobana reka nabwire Reka nakubaza uwo mugabo yabayeho gute? uko yabayeho ni kubera iki kuva akiri umwana Yo bafise amahera cyangwa yo bafite uko yabameze kose mbeberi ko tuzi Uko yabameze kumubirugorana kose. ko tuzi kumubirugorana urashobora kubana n'umuntu adahagarika adafise ingufu z'abagabo mukabana ntumuce inyuma ntuyumvire ngo ndashobora kujaha mbe kutiyumvire ko ushobora kumuzaniraho n'umwana atari gwiwe mu bintu kwanza bibiri kwanza beri bigize mariage harimo sex urumva ko sex izana urukundo ikazana abana ikazana umuryango urumva mu gihe ikaba n'amafaranga rero muri ico gihe uwo mugabo ari nka wa mugabo dufate atana kaza afise base akaba afise n'ico kibazo urumva wo mwihanganira mudakora amabanga y'abubatsi mbese ko tuvugisha ukuri ego ni ingwara none mu gihe naho azogwara akagira accident akagwa hasi akakuta umutwe hasi Ivyo akagira biratandukanye. Nihagira ko mushaka umwana naho mu rugo bizice bigenda gute? tuzumvikana ngende hanze Fikana iki ko atamugabo yo kugira nashobora kwemerera beri nashobora kwemerera aje kuyiga umwana ya doctor. je kubganje nabara n'umuntu agwaye umugera ariko wowe wibuke ko ukomeye ushobora no kuvyara. none wowe babipanze gute kugenda kumbabaza ngo mari ico gihe Wewe cyose bagukunda, kubana wewe naje no ndamukunda bensiyo aho kugira ngo basi nsinda mwararaze ntagire n'umuntu umwe azobimenya hanze nzogenda mbonana n'umuntu hanze mu mwana myandike ko webwe ibitsina gore nta kwihangana kurenza dufise ku bintu bijanye n'ubuzima ingorane nosha kuzihanganira ukazicamo ariko ku bintu bijanye n'ubuzima ukafise umugabo ari impande yawe kimenga vyose wobisumira kuri iwe akarero ka hafi abantu bagize mariage bafise amahera menshi barahomvye umugore asohoka mu bambere cyangwa umugabo aragize accident abaye ikimuga umugore yandika ikete ikimuga nta jambo kigira hano mu rugo ubu mukundaga mika ibaze we bamugiye kumukunda none uwo mukundaga wewe ubwo gutware ukareka kugira gutware agushikanye mu nzu urashita mu nzu uvuga ati ni wanje naho ndibuje umugabo cyakubwira ati genda urondere umwana hanze uriwa uribuka ujya mugabo wo hanze arashoboye uwo mu nzu ntakigenda ngo mugabo yagize umuntu avuga ati reka mpige umwana ndimo basa azokura abona ko ari amaraso yanje wowe ucija kumuhiga hanze ikibabaje sikindi uwo mugabo adakomeye nimwapfa kamwe gusa wowe uzotangura kuvyura akanyarigabo ntacu ushoboye ntacuri mugana byo namubyaje ndamukunda ico nasho novuga reka beri kwandi bari umugore n'ikindi kintu mbere ico kibazo reka none uriko uravuga yuko abakore bose ari bamwe ese abagore bose umugore yamaze kurenga ikigo umugore yamaze kurenga ibigo umugabo asigara muri abantu muca beri tureke kubeshanya wewe wo imagine adakomeye naho ni jewe ndabikubwiye sino kwahukana ko ari ibintu tuba twarumvikanye tuvuga ati okay ngiye kurondera umwana hanze n'uwo muntu azoba ari hanze nta n'ikintu nakimwe azomenya none kwa doctor azobona ifise inda ntazobutse ko nayikuye wiwe kandi afise umugabo no kuvyara hanze umukamihi wewe ujya kuryamana n'uwundi mugabo seke woba wamukunze hageze harinda na guterinda akarorero ka hafi sibyo uvuze yuko wabana n'umugabo fata gusa amezi 6 uri muri nafi yawe akana mu amezi 6 uryama n'umugabo abari musaza wawe muri mara wobyihanganira kwe tutabesha wobyihanganira shira umutima hamwe wishuri no vyihanganira usina no vyihanganira mugavyo vana n'ibintu twumvikanye jewe ega twofata umwa tukija twabatisha ubakiye kuri ya mafaranga uvuga ati ibi bintu ntavyo mva nyamba namukunze ko ya mafaranga ndushambuga tirekanisha ko ya mafaranga ariyo nakurikiye rega n'ubundi kubera urukundo uzoyitugira divorce ugenda rega n'ubundi nakora kiretse wenyene hari ikintu atanyorohereje rega mubuke ko ari ibintu mu badahuza umugore we ngo genda usambane hari uzana umwana ntibaba uwo mwana nigeze aba nawe bawo vrem
none reka Kandi nawe uwo kandi biremewe uwo ukagenda mugabo akazana umwana. uwo mugabo ariko umugore Ariko ashobora kuzana umugore- umwana mu rugo kuko umugabo agiye ntaherayo. mugo umugore agiye akenshi barahera Agaruka duzidira. umugore ashobora kugenda ngo agaruke Utari kubera abagore uwo dufite mugabo imitima wanashima Muri make- ntashobora no muri- kuguha n'umwidegemvyo nshobora no kuguha amahoro aguma akurabisha ijisho anakubonanye n'umuntu ugiye n'ahantu atazi mbe ashaka uvuye he Nafise inda idavuga ati okay genda genda kuwayiguteye. nasubira kuvuga Baze ko baze wamwihanganye batwaye. ko Wewe atazana uraje. muhira umugabo atari se wiwe. Mika kubera jewe kandi nakubwira noba nabikoze kugira ngo basi ndamweka yuko ndamukunda tugumane mu nzu nanje mwanya rero yumvise umengo ntankeneye nanyirukane nge Urinze uja kuryamana none Ntabwo warinda ngende. kwishira kw'ico cyaha cyo kuja guca inyuma umugabo ciki Si ugatuma icyaha urekana nashishije. nawe Kera Ko tuba naho twavyumvikanye bavuganye. ko twavyumvikanye urinze ugenda umugabo wundi mukaryamana hakagera hana gutera inda. Yumvira umugabo wawe umutima yoba afise uko umeze. Uwo munsi wonyene wagiye kuryamana n'undi mugabo. kandi abagabo nta mitima nk'iyo bafise Urabe- bafise imitima uzirabe n'umugabo ariko uwo mwanya aba Ico yabinyemereye umugabo- kandi abase kugira ngo singuma Barabaho. yagahinda baraneye Barabaho. akarero ka mugore muzobana neza muri urwo akarero ka rugo hafi umugabo Uramuzana agufatanye atazi ko atari uwiwe. agufatanye uwundi mugabo umugabo gusa agufatanye uwundi mugabo akubaza ati mwararyamana Conyene. cyonyene urumva mugabo uwundi ubundi umugore agufatanye uwundi mugore akaza turamukunda Uramukunda. ntakubaza ngo mwararyamana muri Abaza make rero kumukunda. muvuze yuko mwebwe mwobana n'abantu bafise bagwaye imigera jewe nobana n'umuntu agwaye umugera vraiment ukavyemera ko kuzanira yego umugera uzi impamvu jewe nobana nawe ubuzima bwawe bwose jewe twarinze tugira iyo mariage ntazi yuko agwaye umugera agaca bimbwira tutararyamana icambere tushobora kuja kwa muganga bakaduha impanuro ukuntu dushobora kubana akaguma afise uwo mugera jewe atawufise shira kashira ni ukuri murabana n'umuntu none we ntavyizi ko mushobora kubana n'umuntu agwaye umugera watavyizi Yego. jewe dushobora kubana uri si ugute ko yuko yafashe imiti Si ameze cihebe. neza oya Si birakunda cihebe. jewe Birakunda. ndafise na témoignage y'umuntu birakunda amaze imyaka 10 abana n'umugore kandi umugabo aragwaye umugore ntagwaye Yeah. ivyo birakunda ariko se amahirwe ya bose bidakunze Sawa, naho amahirwe bivanye ya nuko bose, amahirwe ya bose. ego basi bidakunze Wewe uko naho wewe wiyizi. bivanye Wowe nuko uvyihangane. bivanye nuko kuko hari ukuntu abantu tukubagana tutaragira mariage ugasanga mwararyamanye ibintu nk'ivyo byarashitse tukaba twarabanye agize iki awufise hama nanje twaramaze kubikora ivyo bintu no kwihangana tugaheza tugafata imiti shira kandi murafata imiti mukabaho neza none mugize Urumva ko wogira mariage amahirwe. Reka ndamukunda we. okay ubu mukunda kimwe navuga ngo mba navuga ngo sinomukunda ngo ari kirere oya wowe urazi impamvu bitandukanye ngaho wewe uragize wowe ubanye nawe agize adafise izo nguvu ariko umubiri uragoye uramukunda ega nico Umubiri nyene uragoye. uramukunda utumuteza kumwihanganira none Umubiri uragoye. nawe uravyumva Oya, rega, abikubwiye umugera ntabwo mumaze bitandukanye. kubana mwagize mariage kwazi ntaho uri buje abantu bose babonye ko bagize mariage isi yose yabonye ko bagize Reka mariage uhagaze. oya umugera mpamvu bitandukanye kumugera turaronka abana kandi tugakora amabanga yabubatse byose tukakora neza tukanywa n'imiti n'urugo rukamera neza tukanywa n'imiti ahubwo gusa aho bisaba yuko ugira umutima wo kuvyakira ukavyemera ariko wewe ku muntu agwaye ico kintu we ni ya ngwara idafise sonisi Nawe gato. wewe iyo ngwara Uwo mugabo yawe wawe. ntushobora kumuhanganira ngo muze mugira Uwo pardon mugabo wawe yoba- nimushobora kubana ngo hama ngo uzuvuga ati sinzoronka abana ntituzorangura amabanga yabubatse none wumva ngaho mwamubanye gute ariko je turashobora kubana afise uwo mugera Uwo mugabo wawe yaba ari Tuka- umubosi cyangwa yaba ari umukene. uko yabako basi ndamukunda ivyo sinobiraba ko tuba twabanye dufitanye urukundo ndamukunda wowe nankunda. fata yuko uno musi uri mu rugo umugabo wawe muragize mariage umunsi wa mbere atinya kubwira ko ara muri ntuzenye muri kwa kwezi kwa mbere sivyo muraryohewe abantu barashaza kubaramutsa iki kwezi kwa mbere kuraheze kakari kwa gatatu kwa gatatu uzurabe n'abantu benshi baheza nko gupostinga hano mu mezi abiri ntasaba gupostinga intoze ifoto za mariage bya bintu byo guposta rero birabanje biraheze abantu baraheze kuza kubaramutsa bazana ama envelope babagemurira aciye akubwira rero tishera hari ikintu ntakubwiye ndafise umugera ntiyabikubwiye kare ngo ni protege sivyo canke murabukuntu mukivuga nako cakubwira burya ndafise umugera oya kuko tumva yuko yobimbwira naho tukigira mariage duhejeje gukora mariage no munsi
ejo aciye abimbwira ati nje ndagwaye umugera burya niyo mpamvu nariko ndemera ko dukora ico niyo byo umuntu yo kubaka kukubwira ati ndagwaye umugera mugize amafaranga yo arabikubwira uwo munsi wabara umuntu w'umutima mugabo abandi barabanza ashaka kuvuga ati yo hava campe bagaca agenda kumusonga arabikubwira uwo munsi akavuga ati jera kandi abimubwiye twamaze gukora mariage reka rero ndamugira iki kintu arashaka kubikubwira numva abantu bagize mariage bakareka gusibya abantu gusa kuri rwa rubanza hama baheza mariage ukumva ngo umugore yagiye umugabo oya mugani mushira muri izo nzira zose oya mukamwiha inzira imwe ngo bari bamaze kudivorce muri ko mihinzira imwe sivyo muko mihinzira imwe muko mwumva umengo uwo mugabo yoshaza kumbwira jewe tware tugize mariage ni iyumvire rero yuko yoshaza bikubwira heze ukwezi nawe waranduye utari bwikingire oya ukwezi naba ari umuntu mubi apana kwishi none ukwezi aba ari umuntu mubi oya wishira ku munsi ngo bashabimbarira ngo umunsi wa mbere ngo tugira mariage ngo tarabonana iyumvire rero maze imezi abicanga 3 ashabikubwira waranduye burya abakobwa cyangwa abagore turi mu butandukane ariko ikintu duhuriye ko kimwe gusa mushira hariya hirya ubujyajya n'iki turakunda ubuzima bwiza jewe turakundanye ku munsi wa mariage ndamenye ko udakomeye kandi naho uwo kwivuza ntuzigera ukira ishobora kiroroshe no kumva mu matwi ariko uwo munsi nyene sheri ndagwaye umugera ico cyumba nani cyo noraramo no kubwira nyuma cyo guhiga mika kubera ko tumva yuko twakundanye turinza dutegura mariage jewe nawe turi muri fiançailles wayi iryo banga wibitse kuzi ko tuzobana gushika gupfa utarimbiye ava urabe decision fata ikiremba nico mva ko kuyihanganira apana naco nakubwiye ati naco uruva tuba twaragiye en relation ntikigeze kwingira ati je nta kiremba no kuyihanganira n'indwi imwe gusa naco no kuyihanganira jewe ndagiye kubaka sinzopfa ndose umwana sinzopfa mpuye n'umugabo ndimo ngiye kubana na brother wanje uwo musi nyene aciye azambwira uwundi nawe ngo hari umugera ona abantu bose ko ari babiri nta numwe no sport naho noba ndagukunda urugerahe naho ufise ibiza ntibije uko mu rugo sinopfa ndyohewe divorce zoba zihari uwo musi nyene nosinye nkarara ntashe ni gute none mika utovuga ati reka tuganire ukuntu turi bugenze kugira ngo ariko solution zirahari hariho solution zo kujya kurya imiti hariho solution umugera ugiye kuvuga ngo nyanduko none nushaka ndandi hantu ntabikubwire kuko utumva ko mushaka kubana mukomeye mwese hama yari ukwezi kumwe akagenda rimwe gusa akazawuza akazawuzanye mu rugo nana bikubwira ukazobona wonda ukaja kwa muganga bakubwira ngo uragwaye umugera kandi wabanye nawe ubwiza oya kundi naho ndibuze oya mugama ku munsi wa mariage sheri ndagwaye oya vraiment ariko ivyo bintu byose muko muravuga ko mushobora kwihanganira jewe muri ivyo byose ndumva ko atakintu kimwe no sipota kuko umuntu yarinze aguhisha ikintu nk'ico azi yuko mugiye kubana mu buzima bwose ntabari umugenzi je no mwihanganira afiseho amafaranga yo agasosi tugiye turajya mbe murazi ko ubukene ko ari bwo ari wo mugera wubu ubu nta n'umugera ugihari ufise amahera oya shabira tandukanye no gukomera nawe ni wiyorohere oya dufise amahera agasosi ka buri munsi mukaba mupfa mumenye ko ngwaye umugera oya reka jewe gwaye umugera no kwihanganira vraiment oya naje nubwo utokomeye no kwihanganira byavana ibyo twumvikanye ko turavuga tuvyumve ku bandi ntituvyumve oya je no mwihanganira oya icyo byose bishikira abantu n'umugore kandi n'umugore nawe bishikira abantu umugore agiye kubaka ari muri vision y'ubuzima bwiza azoronka abana aronka abuzukuru nico kinagenda muri we avize imbere aronka urugo rwiza rukomeye rumeze neza atakibazo na kimwe namwe wa mukenye musamagara meza muramaze kuja guhamba umutama canke umukecuru adafise abana canke adafise abuzukuru turekane n'umutama n'umuntu gusakuza ari nko mu ma 30 uzumva ngo nta nakana yasize ibaze gupfa babaza ngo nta nakana yasize ariko mwege none muko muri yumva kwanza ndibutse oya nta kirema mu kibano bazogufata gute nibamara kumenya ko umugabo wadakomeye ukaba waravyaye umwe babiri batatu bane
n'umuryango ntihabura kubwira ngo umuhungu nyina arazi ko adakomeye bazogufata gute ukizana umwana bategeza kukwanka none muri nibibuka make yuko ujya mwana wabo yaragwaye urukundo rwo kwihanganira umugabo nk'uwo sinzi ko abagore nabo bafite ico kibazo sindabimenya neza ko abagore nabo bafite ico kibazo c'inguvu z'abagore urumva ntavyo tuzi mugabo nk'umugabo nawe mwubana ibyo bintu ukabuta ataco wobikora ko utona bibazo urumva wewe yo kwihanganira wibaza je umva wowe ntavyonzi canke shera nkuko bivuze ngo muri commentaire baraza bitubwira kumbere yuko hari umugabo yacayihangana umugore wiwe mugareka ndakubwira reka nabwira ikintu kimwe mbe mwibaza yuko ingorane z'iki gihe ari kugwara umugere ari kuva kuri kirembe mbe ntazi n'ingorane zindi zishobora kuba ubutuma wabukana kuki mutumva rero ko ushobora kumwihanganira agwaye umugere okay natwe ko mutoshaka kwiyumvira ko nshaka kumwihanganira mu buryo birarenze igituma navuze ngo kurondera umwana igituma navuze ngo hanze mu nzu none reka ndakubaza erego umwana wawe azokura kandi azomenya ubwenge mbega utumva ko harimo n'icyaha cyo kuja gusambana mubwira ati ujya siso mugabo azoryoherwa abanye amaraso yanje kuko tuwe ko harimo n'ikibazo cyo gusambana ico kibazo nababajije yuko mushobora kuvyihanganira mushobora kubibamo je no vyihanganira ku mugabo agwaye umugera wa SIDA no vyihanganira mugosi no kwihanganira ikirembe ati kweyihe mpamvu imyaka yose none ntashobora kugira ikibazo yaraka kubesha bere we na myaka yose ukwihanganira ikirembe je no mwihanganira ndakubwira impamvu je no mwihanganira reka nabwire ko mashini anabwira impamvu je no mwihanganira ni mbe nuko kinone tutobana akomeye agahura n'ico kibazo mbe ntibibaho none fate hari bishika akagwara diabete ntashaka kumwempusa cyahagira accident ntashaka kumwempusa none nani yamwempusa kubera iyo diabete yiwe canke izindi ngwara ziwe nca ndamuheba canke ndamuba hafi kwa namubwiye ko ndamukunda nca ndamuheba aka kanya wewe Berisa uko nyine umwana nukusa wakomera mu ngadakomeye bana ngo mubane mugire mariage ku ruhande rwawe okay twavuye imbere ya kamera nyemerera mu buzima bwawe ukunyene uri ushaka kwemera umuhungu adakomeye ko mukundana apana ko dukundana ntavyo apana mukundana ko tubana ubu nyene araje kukubwira je sinkomeye ushaka kunyemerera tugakundana ukazombera umugore siko topic imeze twagize mariage bya mariage uri kuravuga kubifitiye ukuri oya mutarabana bo birumvikana ko utashobora kwemera ikintu nakimwe ariko umaze kubana urashobora oya mwabanyura icarana ukiyumvira ukavuga ati eske twamaze kubana mebe urugo canke mwemera ikibazo yare kuko n'ubundi uvuga ati nawe reka ndakubwira igambe tugena kwandika n'umugore utari bwa wandi uba wiboshe nico nyene ho girica ushaka tuma abantu bagira ama divorce ugera kubohora kubera iki uragera kavuga ngo tuzobana ngo mahigwe ngo no mu marushwa ngo rwaye ngo komeye ndacugana mugushitse mu rugo ngo ndaguhevye ngo nukomeye mufasha ahubwo mubana ngo muremeshe inyuma ya ndashaka no kutavyara biratandukanye bafata yuko ari umuntu wanje ari muri kumuremesha turabitahura no kumuba hafi turabitahura ikibazo ndakubajije n'ubu ndagisubiyemo wovyihanganira imyaka yawe yo ubuzima bwawe bien sûr no byihanganira ariko mu gihe nawe sivyo arabizi yuko erega hariho agahinda nanje yanteye imbere yuko tubana yarase kubimbarira sivyo ako nawe kibikubwira wari ufise droit yo kugenda cyo kuguma ariko kwana mukunda shaka kuhava none naho negurezagumana nawe ndamuremeshe uzogumana ko gahinda ntuje guhiga umwana hanze kubera arankunda twarakunda kuva kera Guvyibuke niyo mpamvu toja guhiga umwana hanze iyo koze kuvyara hanze uzaba wiguze n'ukunda cyangwa uzaba wiguze cyangwa gituma nabibabwiye navuze ati twokumvikana ati nkubishitse ari kihega mwicaye muganira kazomba buzeshe umunsi mubasi tuzovyara kana none nza kubwira muzovyara kana adakomeye abagize iki ntabakurunga adakomeye nashobora kugira ngo uje gusambara ngo uzane umwana abagabo ntabwo ngo adakomeye nashobora no kwadopta
umutima gutora umwana mwibarabara adafise sere nyina ntavyo woshobora ni paka uje kuryamana n'uwundi mugabo hanze nawe nashobora kuvyemera kuko abagabo nta mutima wo kwihanganira umugore we yagiye arabikije namwihanganiye kandi adakomeye nkemera nkamuja agatunga amaraso abanyene bisaba ufate decision yo kuvana nawe cyangwa kuvana nawe imyaka yiwe agatunga amaraso yanje ukiraho nyene uvuze yuko gusa nuko twumvikanye uvuze ko hari umugabo ashobora kukubwira ngo genda urondera umwana je sinibaza ko abo bagabo bahari ntibabaho bien sûr ndanamuzi jewe ndamuzi pe ngo n'ubunafiki bumwe butagira uwo n'umuntu ega nigwa rukundo avuga ati nishwe n'akabunge nicwe Berisa ikintu cyose kwino sinidonadone nyimwe ngo kwemera kutasa munani y'ijoro seke nawe atasa 10 murazi ko ari abagabo borohereza abagore uko nuko barazi cyangwa n'urukundo ayo abo baraza kutayira ko sa style joro urukundo urazi mpamvu baza mwavuye ivyo nivyo ku ruhande burya abagore twigira ngo turafuha abagabo nabo bafuha gudusumba umugore ashobora kuba atasa kumiza ijoro ariko wewe yumvise ngo atashe na saa 5 utari muhira akumva hari umutura uracanganya igiye yacavuga aya masaha atarata wewe arumva nyene yuko umugabo we atasa 10 umugore we urindi kandi abagabo rero bafite ico kibazo kenshi bakunda kuba ari abagabo basha araheba n'akazi akaza aho ni mu gihe nta kibazo mufitanye mugo uyu munsi arabizi ari kibazo jewe mfise mu rugo kandi niwe wo kucihanganira kurusha jewe guys abantu muko banadukurikirana mutubwire ukuntu mwege mwobigenza ku bwanyu wahe mugera nawe aba papa n'abahungu bafise ikibazo nk'ico mutubwire ukuntu mwobigenza ari nkamwe mbega mworaba ku ruhara rwanyu canke mworaba ku ruhara rw'uwo mwubakanye kuko je sindabitahura yogira divorce gute abona abana abakobwa bashaka kuvuga yuko bashaka kugira divorce abakobwa bashaka kuvuga divorce dukeneye commentaire y'aba papa canke abahungu abagabo kenshi bashaka kuba muri mariage nk'ivyo niba bandi barondera ivyubahiro bya mariage ntaba abanye nawe ngo nuko ngo gukutse cyane akene mariage mugana we ni mwabana erega mumaze kubana uramenya ati yarashaka mariage juste nyene bumve ko nagize mariage ariko nawe tuje kuvyara hanze berega ko de erega okay reka ndabasireka basiguriye bazi umuntu mumaze kubana urabizi bwa mbere mukundana sivyo mukundana ariko mumaze kubana ni umenye umuntu mbega ninde dufate ku ruhande rw'umugabo adashobora kwemera kuja hanze adashobora kwemera kuja kurondera umwana atakina kimashaka aragukunda mugumuko yego araguha ikintu cyose nukuri muri amahoro mu nzu ugishira kwako kantu erega n'inzira nyinshi ndashaka kukumenya no mukibanira uko ntacyo sishobora no kuja hanze kubera amahoro sindafise mu nzu none ubu utongeraho mu propose turondera kandi nane umva to tumabibanira n'umwagwaye umugera kugira ibintu byose wibeho winezerewe nk'umwana mukora amabanga yabubatse kira kintu mukabaho mumeze neza aho kubaho uzi neza umubiri wawe harimo virus ahubwo n'ibindi aho kubaho uzi neza yuko utazoronka umwana uwo munayenza ko ahisha ukazagenda kubundabunda uja guhiga intuze ahubwo mwanya agwaye umugera mbega niwe yapfukaye cyane niwe yakuye hanze biroroshe ko agenda no kuronda no kuja kuryamana n'andi bakobwa hanze kubera usanga ayikuye no mu bakobwa hanze byoroshe no kuja hanze aguma ngana naramubwiye yuko agize uko nyene uwo mugore aguma ngahazi ko ntakomeye ahubwo nuko babona yuko jenda mukundereka umugabo arazi kuvisa umubiri nk'abandi muguragiye ngo shaduga divorce mo ndagiye mama wawe nakuvyara n'urukundo rurenze hama gafuka muheba uwo mugabo naza kwita mwizo ngorane zose ngo turaguma mugabo we nta rukundo ugira none uwo muntu wazokomera ko mbwira ubwo ushaka gukunda umuntu ngo muhore ikintu nk'ico reka ndababwire baje je nababwiye mukure mu bujyaje ku ruhande rwa Berisa umugabo adakomeye hoho no shami imiyaga nkiyumvira nkacishamwe iminsi dimwe mugabo urukundo namukunda siko no mugumiza kukikosa rya mbere yobaruko atigeze ambwira na yaguhishije yarampishe mbese hari icizere nshaka kumukurako ariko yarampishe ariko ugwaye umugera jamais uwo musi niko nararana mbe muramaze kubona abantu bagize mariage sivyo baragize mariage uwo munsi
kaza wumva ngo aragize divorce ejo canke hirya ejo nuwe muhungu agakoca amizera barakwizera udasabira amahaje rero wagize mariage no musi Abo umugabo wenyine agapfa wongera gushaka barakwizera mariage kandi gutuma ukanywa. twari umuntu umengo noja ku ruhande uwabaye desi ugiye gute mariage barakwizera umwanya umwe noja ku ruhande rwa Shela ko Shela Kubera yavuze iyihe yuko mpamvu? Shela yavuze yuko uwo mugabo hari n'igihe umuntu abana n'uwo mugera ntuwumenye ntuwandure ubizi gute ko arivyo bariko barabahenda cyane Naranyoye mukanabana imiti. ayo mahirwe se ngo yabonye naranyoye imiti ngo sinanduza niko abantu sikavuga Mugabo umuntu- uvyemera umuntu gute agwara nande umugera n'umugera umuntu agwaye umugera yego si vya bose ayo mahirwe se yabose yo gutandura woca mugabo umwizera gute mugabo ikibazo kica kiza nawe urumva kwa rukundo rutegerezwa kugabanuka ko yaraguciye cyangwa yaraguciye urumva ikindi kintu naco akarusho kari kwa Shela nuko ashobora kurondoka rwa rukundo mu rugo rutegerezwa kuguma mugakora amabanga nirubaho mugabo wewe beri reka tureke uvyakira kubeshanya ukabibamwo reka ururaba tureke kubeshanya ntabyo woba navyo wobamo ntiwobana n'umuntu adafise inguvu z'abagabo ntiwobana n'umuntu adafise inguvu z'abagabo je nogira divorce nkagenda ariko nashizemwo uyu ku ruhande rwa Berisa noshiramwo imiyaga kameme nkavuga ati yaragize isoni zo kubimbwira nkahiga uko tuzovana basi mu habaye nyuma imyihuta. ariko kuri Shela ukaba uzi neza ati umwanya Jeff n'umwanya wabana vure. reka nakubwira ikintu ca mbere wumvise umuntu agwaye Vyoterwa umugera n'ukuntu washoboka ati yavyaje. umwanya jayi no saha sinzi no kunywa n'ikinini ca paracetamol kunywa ikinini ca paracetamol n'iki kirahuri n'amazi akwa Urazi ibinini kugira bijana kirenge umutima. ngaha nibutse gusa yuko Mba, nukuri kubera umugera naca w'ubugere, ngenda n'ubukene. kunywa imiti ubuzima bwanje bwose kuko iyo utumva yuko ushobora no kumujyako Shela urumva ko nawe uwo akawukuzanira mugabo inuze Bamwemera n'umukire. oya Umaze ntibingira. ari umukire mugabo nivyo bamwemera byameze adashobora no kukugurira bijya binini bagura muri farumasi uvaho umusiporta wewe kuko katayimviye ati oya biterwa nuko mba namukunze namukundiye amahera nuko mugo ndamukundiye urukundo naho basi noba mbona nyene yuko ivyo bintu bishoboka yuko dushobora kubana ivyo bintu nkabibaho Wowe Shela rega ushobora umuntu umubwiye ikibazo sivyo Woba wiyononye. sawa umubwiye ati Kubera je ngo ndagwaye urukundo. umugera nugira uwo mwanya ni waca vyakira ubwo nyene erega udakunze uno Mika- musi Mika wewe banza urindire ndakubwiye yuko ngwaye umugera mugabo umaze kujana henshi ikibazo rero usi namaze kujana henshi yagiye kwa Shela ubu niko tanamuhagaze yatanguye kuri divorce yataye kuri divorce kwa Shela uhageze kwa Shela hewe ubu ngo turi kumwe wewe Wafata watahagaze kandi ibyo nsi byiza wenda utumviriza muri makayimba ari kumwe nanje yofata divorce kandi ubwa mbere nahagaze kuri wewe urumva Kubera ariko iyo mpamvu. ariko umuntu natahuye cyane kandi nizeye ko ibyo bintu ashobora kubyihanganira ni Shela mugabo Berisa jewe kabisa oya dakomeye vraiment Berisa beri nanje sindavyemeye aho hantu uri Aho wenyene Berisa ahantu urayihagararanye yashizemo nta mugore ashobora kwihanganira kuba atakora Imyaka yose. imibonano mpuzabitsina ataronka ikibondo nta mugore ashobora kuvyihanganira ukajya ku mugabo ukamara umwaka mbe ndakubaze beri ndamuha ikibazo cya hafi reka ndamuha ikibazo cya hafi nuhe mugore umaze kumva yahukanye ngo babatuye umugera we n'umugabo wiwe ariko abagore bahukana ngo umugabo wanje ngo ntapfumbatira nuko batoreka ku bana acamucamwo abagore bahukana kubera umugore yavuze ati ntafumbatira ni benshi ariko umugore yahukanye ngo umugabo wanje ngo ntagira agwaye umugera wa sida ariko Shela ntabahari uwo mugore w'umugera w'umuzanano arawihanganira ko naho buri buje kuvuga ati hari igihe bana nawe unyanduje ava mugabo ujya nawe akubwiye ati burya je ndagwaye uwo muguma kushaka muri ibi bihe tugezemo ni abantu bangahe bamaze babwira mariage batarabonana ni bangahe ni bangahe Ni bake. ni mushiramo logique ni bangahe n'abavyihanganira urumva rero Berisa wowe uri kuhanura urwaruka gugu ko goje gukora amabanga yabo ababikora bamaze kugira kubarira oya reka nabwira impamvu okay uno munsi Berisa gira oya reka nabwira n'abajya bakizwa bamwe bagenda bunamye benshi bagenda bafise amada reka nabwira ariko impamvu amugari abagenda none nabo murumva ngo nakaba musanze ari sura ryari bariho bariho abantu bagenda ku makiyaje bakarabikora miki gisagara be bariho vrema
reka nabwire ugire we muri babandi ngo nta masuka kibaho reka nabwire ndarabaye no kunengira bari umuntu nga mu muti barahari nabari ico kibazo impamvu ntimuzi kituma nimbaje ico kibazo nta bakobwa bariko baragendagura mama yaje batabona n'abahungu sivyo barahari bariho basi la majorité tufatira la majorité 90% benshi bagenda babonanye n'abahungu sivyo cumbwira rero mwarabonanye rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu 20 sivyo gashigana gacha agusigurira ngo sheri jewe burya natinya kubikubwira burya ndagwaye mumaze imyaka ingahe mukundana kandi mubikora sivyo agashagana kubikubwira mugize mariage ucuvuga ngo ego ntaca ubwo nyene umutima uco kuvana abari umuntu mubi beri aho jana ho noce gusa nawe uriyumvira kabiri aho nawe uriyumvira kabiri eske ashobora kuba yarawunyanduje muri ya misi twose turaryamana canke ntiyawunyanduje none amaze kubwira nk'uko uravuga ati mbe uyu mugera ko namaze kuwandura iwiwe reka mbane nawe ko nta wundi noja ko narawugwaye nanawe wacuvana nawe yakubwiye ngo agwaye umugera ngo amaze kubikora ariko reka naguha ikintu nakubwira ikintu bikunda kuba muri iyo side y'abantu bagize bakunda kubana badakomeye ari bari kirema kenshi usanga ari kenshi nk'aba diaspora gasanga umuntu mwamenyaniye ku marezo sociaux muvugana online okay hama urara ko benshi basike bagira doti bera iwanyu bagahita zamubwira mariage agashobora muri mariage nuko bikunda kuba kenshi oya babandi nabo babana ari sugi bandi barihaye umuanzuro wo kuzobikora babanye bajya nabo nyene birabaho okay mwabuze tuvime imbere ya kamera reka ndababwira ikintu kimwe sivyo twavuye muri kamera sivyo reka guys just niko ndashize imbere ya kamera tumugana ukuri wicaye n'umukobwa umukundana sivyo wewe bako akomeye you need the truth okay wewe bako akomeye tuvugana ukuri murakuze wewe ko umuhungu akomeye mwicaranye ngo oya nari twaramaze kwiha decision yuko tuzokorana ko tuzokora ivyo bintu byose muri marayika yahe tukoze mariage mikavugisha ukuri beri erega wewe uri kuvuga peut-être uri kuvuga ufatiye ku bantu uzi urumva twe twafatiye en general abantu baratandukanye hari uwo mushobora kwicarana ukavuga ati umuntu kabisa arakunda abakobwa bivanye n'ibyo avuga canke n'ibyo akora n'uwundi aguma abeze ukunya ari se uwo rero ameze nk'uko mugiye ari mwayo mabara yose mugiye kubana ukacubona ndafise ikibazo ukanatangara bazozi none uyu ni wa wundi umwaguma ameze nk'uko umenga arabona abakobwa cane ni wa ameze gutya rero twavuze mu bantu uburyo bitandukanye ntushobora kuvuga ufatiye ku muntu kanaka uyu kuba warabonye ati byose ndavyikeka canke iki niki kandi Belisa rero ikintu cyo kirambabaza ni kimwe ariko avuga yumvira ikigongo igitsina gabo mu gihe igitsina gabo coce ibyo nta kigongo cyo kumvira reka kushira kuyumva umugabo nagutwara wewe ugware ugere habi azogusporta kugwaze ubwo hazogera kugira sherire kadondero mbe umugabo we akomeye afise byose umugabo akomeye afise byose iyo agufatanye uwundi mugabo ntuzamva ngo wamburanye iki ugerera afise kije kibazo abafise complexe nk'igihungu ugiye no kwisoko agiye kunca inyuma wewe niyo mpamvu ugiye na he yo agiye aha umugabo uwo mugena nawe erega ni kwa kuntu mwabanje kubana reka yose narabwiye ni kwa kuntu mwabanje kubana mbega erega ibintu byose biva muri kwa gukundana iyo mwamaze mukundana iyo ushobora no gukundana n'umuntu ukabona umengo ni umunyamahoro mwagera muri mariage ugasanga ni gisasu cy'umuntu voilà nco nanje kubwira rero kwera uko mwakundana siko mugiye kubana ashaka guhinduka none nyamba mpindutse nzoguma mbana nawe gute mugabo nakugenda ashaka kubisiporta nco kintu ncambe natanga kuvuga no misiporta mugabo vyo vana mbega tumaze kubana nawe aciye amfata gute naca kumabona umengo ndigicibwa n'ubundi sinzoshaka kwihanganira ibikomere bibiri ako ndakagarukeko sinzokwihanganira ibikomere bibiri ko yamenza akareka kumbwira ikibazo afise acagaruka kandi anje umutima mu rugo ntizobaho mugabo mu gihe azomfata neza sivyo akampa ico nyene muri bwa buryo bwiwe sinzoja kumusaba indege kandi atanigare yoshaka kugura kinga ashaka kugura ahubwo nzora uburyo bwiwe mbega amfata nk'umugore we mbega ntariko arabindyoza na vya bindi atambwiye kare
nico nzoraba comportement afise nanje mu rugo mbega mfata gute ariko abana mbega ko namwitangiye nico nyene nico navuze jewe mugana yahandi ho ndashaka kumyanga navuga ati twarakundanye nambwiye yuko nubwo bagwaye ndashaka kubana nawe ndashaka kumuba hafi iki yaragwana namubaye hafi yagibazo naramuba hafi ariko kubera uyu musi tubanye agaca mfata nabi akafata ngo ndigicibwa kuri we iki nibindi akumva yazaragenda guta kenshi abantu bafise ico kibazo bakunda kuba mbatiramiye mu bagenzi babo akumva umengo abagenzi nyene umuneze wabo ni mu bagenzi babo biwe gusa ntago agaciro wowe uraho waje kuba nk'umuyayo kumugura n'umuzamu wo kumugurira inzu ivyo no bisiporta none magaciro nkwiye nawe agaciro yashobora kukagura muga muri kujya guha agaciro wazi ko umugabo sa mugabo arakuba hafi biki nibiki ariko nukurinda ndetse kubesha beri kijya gikorwa kitabayeho mu rugo nta n'ikindi kintu kiba gihari mu go rugo mbene ushaka kubona n'umuntu kijya gikorwa kitahari urugo rutagira abana rutagira ibibondo uzurayo n'abandi bavyakiriye ngo umwana n'umugisha ariko bari akantu uravuga gutyo ngo kwihangana mu gihe ufise amahoro urugo ruzamwe ibintu byinshi bitandukanye kandi utodahagarika rutagira utarimo amabanga yabubatse ngo bama amahoro gute none ushaka kuba utari umwempwisa mukabura umwana ivyo bibaho ariko mukabuzana urukundo niki nushobora kubana mwese mukomeye umugore agenda kumuvyara hanze urabimenya ko mwebwe mwabaryamana biratandukanye cyane biratandukanye cyose ugira ikintu cyo kwihanganira badashobora kuvyara bashoboye kurangura amabanga yabubatse umugabo ayarangura umugabo ntazokubwira sheri Jesse mvyara kuko wabazi ko akomeye aguma agerageza arabe ko azovyara kandi abantu ushaka kumutakwira wama kandi atari umugabo ashoboye mu by'ukuri umuntu yarinze guhisha ikintu nk'ico uwo mukarinda mubana kabisa je numva atampuwe zivyonyoye je umugano mwihanganira mugo w'amabanga yabubatse sishobora ntitujaniranye n'abantu batumva nimumvise ikiganiro mwese aragira icashikirije aho yohagarara Jimo wari uvuga ati jewe novuma mbana n'uwo mugabo adakomeye uko mbana n'ugwaye umugera none uvuga ati jewe uko mbana n'udakomeye nobana n'ugwaye umugera nundi avuga ati ntarakimwe no sport musoka nkagenda ko abagabo benshi barahari cyangwa twarose je twobana naco bitwaye cyangwa avuga ati bose je twobana kuva abantu baratandukanye ariko ni ikintu jewe no saba abantu bako baradukurikira mwigeme uri kurahitamo kuja kubaka mutima wawe banze ugire clean uwegereze Imana uvuga ati ikizoba cyose nzobaza kwihangana ndavyereka Imana hama ndacakire nubaka urugo vyase ntahe erega ufisi wanyu sipa kugira depression mu rugo rwo mugabo singombwa ngo winige singombwa ngo wiyice kandi umuntu wese agira abakunda abagabo ariko bikunze uragerageza suko abakunda abagabo uragerageza no wowe ari ibintu mu rugo ubona umengo uri mu mahwa kavuga ati epita ndiko niyikirike shano gutahana witoja no kuwundi mugabo mugabo kiha amahoro ivyo nibisanzwe none woja kubana n'umugabo agwaye umugera cyangwa umugabo adakomeye hanze uzi ko hari ubundi buzima ejo ntuzica uzobura ico ese ayo mabanga uzojamwo bakakwankira kubera ugwaye umugera wavuye kuye ku mugabo zosigara uricira imanza munyu uva hari ibihagarara n'ibi byavance ejo cyangwa hirya ejo niho kwiza 50 nta n'umwe aza ngo bibi ngo maka nimero kawe mama nturumva iryo zina mu matwi yawe mukuru uzofise umutima utuntu guys abantu muko murumviza mika mwavyumvise je ico ndabahanuye ni kimwe gusa genda mu rugo zikugiye kubaka guys niko zubakwa ukagenda mu rugo menya yuko ugiye guhura n'ibibazo kandi uzomenya ingene uzomenya ingene ubisiporta ukava mu rugo ukaja mu rundi
kazoba kabaye Ni uzozina hano ugenda ubwenge. uhushanya Ubwo utsindingo bw'intsingo, ahubwo tekana niko n'umutwe wawe wiga ikibazo kumubiragira. kurya nakubwiye uguma yuko- wawukana niko Niyo mpamvu niyo mpamvu nakubwiye nabyo yuko- nababwiye ati je nshobora kubona n'umuntu agize iki agwaye umugera wa sida kuko nshobora kuja hariya nkagenda kuwukomeye ejo akawuzana nakubwiye. sico nangura kwicuza wa wundi nasiga yanabimbwiye Shera. nomenya ukuntu ni protege sindawugwara Shera Aho uko bawunzanye. ntitwadisise amakomantere ari inyuma mabi yo kwakira iyo ngingo bashaka kwakira ingingo ukavuga ati nta kundi n'umugabo wanje kandi ndamukunda reka uwo mugera nemere ndawugenda ndawubemwo kuko ni urukundo rwanje rumumpaye ariko ejo niyagukorera igisanga mu rugo we nuzoja kumutuka nuzoja kumubwira nabi mwana wa mama niyo uzoja wabyishizemo hanze nawe kubera wa mugera wawe wanduye atawukwanduje urondere utangure kurondera abana b'inzirakarengane utangure kubashora mw'ubwo bugwayi nawe wagiye umere nk'uwisomora ubuzima bwawe ndimo nawe ubwo buba bufise Oya, kuba aba nawe wose kandi Mika. kusa uriko urabugabanya aho naho urugo uraziba Mika. mu bintu Reka tuzagira byinshi mu rugo depression. muca mu bintu Mika, byinshi wewe ibyo uri kuravuga wowe uri kuraducanga wowe watubwiye ko wodikora ndiko ndavuga ku ruhande akavuga rw'uyu. ku ruhande rwa ruhande shira rw'uyu kuko jize impande zose nta na rumwe nshigikiye naje nta na rumwe byose ndimo muri bifise abo. ingaruka byose bifise ingaruka kandi ikindi kintu naco niki sinibaza yuko umuntu yogenda ngaho ngo yihanganire ikibazo azi yuko nawe yaba ari we mugenzi we atari yihanganira vomye kuki mutumva yuko ashobora kucihanganira nawe ikindi kintu naco Mika ashobora kucihanganira cyane nawe urugo rufise nacihanganire ibibazo nk'umuriyoni uca ugenda rero muri bya bibazo by'urugo utemo kandi ingwara canke utemo n'izo ngorane zo kwiyumvira yuko udafise umugabo akomeye mbere burya bawukana bose baba bapfuye Reka ngo nakubwire. wagwaye umugera aha hanze ingo zose ntizitonze ku murongo ariko kugira urinde ubona umugore ateruye akagenda umenye ko bitaba bimukomereye rero ndikunda kubwira ku ruhande rw'uyu nitange ko akarorero nababajije wowe ushaka kubibona ko umega ni ibintu biri easy no musi murakundanye mubanye neza iyumvira urwaye umugera ejo umugabo aciye akuzanira ku mwana higeje kuzaniye kundi mwana atari kuri wa mugore nyene avuye hanze wewe kuki mutumva yuko uwo mugera atuba yakuye mu ngeso mbi yoba yarawuvukanye ego ntaco ivyo vyose Vyabaye ntacyo bumunaniye bitwareshe. kubimbwira gusa. naho yaba yarawuvukanye wewe wa sport bavuga ati turabana uragwaye umugera nari ndawugwaye ko ndagukunda reka twubake ariko umugabo atanguye kuzanamwo udusorobwa umenye ko aguma gushima mu nkovu ni hamwe aho wicaye uvuga ati ngwaye n'umugera yanyanduje atanguye kungira kuri ibi atanguye kumfata nabi yere wewe nawe ucuba umugore yigenga umugera sije nawe izani uzurabe nuko ata muntu n'umwe biraba ko muri twebwe uzurabe niyo mugabo mugiye gutwira mutaranatora ni nyinshi akabwira ati nkasanga urwaye bakibagiye ko muryama nkasanga urwaye nshanda kwihisha genda wowe akubwira genda utanyisha wewe niwe wawuzanye akubwira genda wasanga urwaye ndakwica niyo wakundi iyo mugiye gupima murabe uwutavyara muri mwebwe uzamva umugabo mbona nango wasanga cyangwa ngo we ni utavyara ugenda ngenda komeye we ni utavyara kandi ikindi naco ni warungika imbere ni yawe umva bari yawe conclusion je nibaza ihari nuko imbere yuko bana n'umuntu utegerezwa kumusuzuma mu buryo bwose bushoboka gusa ntawe mpanuye ngo aje gukubagara cyangwa gukora ibyo akora ataruba mugabo ni byiza kubana n'umuntu ati afite ikibazo iki afise iki gutya na cyane cyane ukamenya n'imiryango ko hari ibintu usanga byaranavuye no mu miryango rero ibintu byo kubonana n'abantu mugakundana mu bishobisho mugaca mu bana baba diaspora bazohura ibaramo abadiaspora barongeraho ntibakira nabo bavuga nabi oya barahari ntibakiraho akubwira dote kuri telefone ifoto ntibakirongoye hari n'abagira amariage kuri telefone sister wiwe bari ngaha aramusinyira wowe uciye uje kubana n'umuntu utazi uciye ufata indege uramujyana gusa ntuzi nkaravwaye iwe indani ugacenda kugoregwayo ugumana intuntu mu mutima murakunda amadolari shishoza neza
je nuko atabagabo bandi noronka nabo nyene nobabaza nkababaza ati mbega mwebwe mwabagabo mushaka kubana n'abagore bagwaye imigera mushaka kubana n'abagore kubyara n'ibisanzwe bika umugore adashobora kubyara ariko kubyara n'ibisanzwe kubera nta by'ubuzi umugore adakomeye bamumenya gute mbere umugore adakomeye bamumenya gute umugore puissante Basha twavuga ntitwohetse. Ibintu birakomeye no munsi. Tuvuze tuvuge ntitwohetse. Reka abagabo n'abagore bazokomanta n'abatarubaka ndetse badukomantire batubwire batubwire ukuntu babyumva. Usanga ari inyifato. Kumbure tubwire kugwaruka go. Guys, mwumvise amaide twatanze kumbure urafise ico ushobora kubwira umuntu ico ushobora gutanga muri commentaire andika aho hasi muri commentaire nimwibagira kugira subscribe nimwibagira share nimwibagira commentaire ndetse na partage kandi turabakunda cyane commentaire zanyu turazikeneye kugira ngo la fois prochaine tugaruke tugire ikindi kintu tuvuganye nawe turabakunda bisous bye bye Sky Joel.